Ndasubiye kuba hamwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, abari hirya no hino ku migabane itandukanye y'isi, abari muri Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, abari hirya no hino muri ku mugabane w'Abanyaburaya, mwese mudukurikira muherereye ngaha ku mugabane wa Afrika, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, abari mu burengero muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri mwese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama uraca ngaha iburyo urafyona no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru agezweko rero ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ibintu biriko biravugwa nuko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye asabwa kuba yatanga imihoho ngo gutwara igihugu vyaramunaniye. Ibintu bibandanya gutera biba nabi cane mu butegetsi bw'igihugu c'Uburundi, aho rero bari kwagiriza Ndayishimiye ko itunga ry'igihugu barinyonye ryashize rigashirira mu bategetsi bakomakomeye cane. Abanyagihugu bantaho nikora ata kintu bafise ngaho mu mifuko yabo, ibintu bibandanya kuba bibi cane, inzara iriko irarikoroza ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ivyo ni biriko biragenda bivugwa n'abanyagihugu, bavuga kandi ishirahamwe Pariseme gishinze kurwanya igiturire riravuga ko ibintu bibandanya kuba bibi cane, ibintu vyunyutse mu butunzi bw'igihugu, nta kintu kirimo, mbere ni mu bigega vya leta nta kirimwo. Igihugu c'Uburundi ngo kirafise amadeni menshi cane, amadeni giheraniye ibindi bihugu, giheraniye amashirahamwe mpuzamakungu atandukanye, haba ishirahamwe ry'ibihugu vy'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko EAC, ndetse n'andi mashirahamwe igihugu c'Uburundi gihurikiyemwo, caragiye kibaheranira intererano canke intererano yo gushira muri ayo mashirahamwe, muri iyo miryango kiba caragiyemwo. Bakavuga ko rero kubura ico bashiramwo ari ukubera imvo zavyo ni igiturire kiriko kirarikoroza, ibintu vyifashe nabi ngaha mu gihugu c'Uburundi. Naho kandi ngo umugambwe wa CNL uriko urasambuka kandi urasamburwa n'igihugu n'umugambwe CNDD-FDD. Abategetsi bari ku butegetsi muri kino gihe nibo ngo bariko baragerageza gusambura uyu mugambwe wa CNL, nk'uko uramutswa uyu mugambwe ni Agathon yaciye abishikiriza mu ijambo, avuga ko vyibonekeza ko umugambwe wa CNDD-FDD utipfuza ko wobana n'abanywanyi b'umugambwe wa CNL, umugambwe utwarwa na Agathon. Akavuga ko rero CNDD-FDD yipfuza gusambura umugambwe CNL, na cane ko ari wo mugambwe ukomakomeye cane ngaha mu gihugu c'Uburundi, ushobora guhangana n'umugambwe wa CNDD-FDD. Ivyo vyose nibiriko biragenda bivugwa ngaha. Amakuru yose turaje tuyarambure, inkuru imwe ukwayo, ido nido ni mukanya isase, ntuze uje kure. Nkuko nari mejeje kubikubwira rero, ngaha ishirahamwe Pariseme gishinze kurwanya igiturire ngaha mu gihugu c'Uburundi, baravuga ko ibintu biriko birunyuka ngaha mu gihugu. Bakavuga ko ubukene bwugarije abanyagihugu, aho rero bivugwa ko abagwizatunga ngaha mu gihugu c'Uburundi nibo babandanya gutera imbere, nibo bariko bararya igiturire cane abategetsi bamwe nibo bahabwa amasoko ya leta bakayatsindira, atari bo bakabaye bahabwa ayo masoko ya leta. Ayo masoko bagapfanamwo ahatubutse canke bakayaha abo bipfuza, bakabaha igiturire, mbere kandi ngo no kuja mu buzi butandukanye
harasabwa gutanga igiturire. Uwudafise amahera ajya gutangamo ingurane canke igiturire kugira ngo bamuhe akazi ntabwo azokwigera aronka ubuzi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu bato batoyi ba ntaho nikora bikavugwa ko rero ari bo bibangamira cane bivanye nuko bo ntaho baba bazokura ako kazi canke bazoronka ico bakora canke ngo badandaze bikunde. Ibi ntabwo vyemera bivanye nuko ngo abategetsi babaka imisoro iri hejuru kandi bakabaka igiturire, iyo misoro ntije mu kigega ca leta. Ivyo vyose bakabona ko rero bihomvya bisubiza inyuma igihugu c'u Burundi. Ng'akarorero nuko igihugu c'u Burundi yoba leta ngo nayo irafise amadeni menshi, ayo madeni akaba ari bayafise mu mabanke, mu mashirahamwe mpuzamakungu, mu miryango igihugu c'u Burundi gihurikiyemwo imiryango y'ubukungu. Ayo yose rero ngo baragiye bafatamwo ingurane zitandukanye, ariko ngo kuzishura vyarabaye akayobera abahinga. Niko bamwe mu bakora muri Pariseme baca bavuga. Bamwe rero bakabona ko ngo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye agomba gutanga imihoho ng'igihugu carabananiye. Aba CNDD-FDD bahora bavuga ko ngo kirapanze, bazi uko bagomba kuzogitwara, ariko abavyihweza ababikurikiranira bugufi bararaba bakabona ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD igihugu cabayobeye, cabananiye kugitwara. Mu vyegeranyo mpuzamakungu vyerekana amatunga y'ibihugu, Burundi buza mu bibanza vya nyuma kw'isi mu bihugu bikenye canke bifise abanyagihugu bakenye ba ntaho nikora. Ivyo vyose bikaba vyibonekeza ko igihugu c'u Burundi gikenye, ni mu gihe kandi igihugu c'u Burundi gifise sous-sol munsi y'ubutaka, n'agatare nyine, ubutare butandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko buraja kwikiriza bamwe bamwe mu kagwi k'abanyapolitike bakomakomeye cane. Abategetsi batandukanye bo hejuru nibo bakizwa n'ubwo butare buri munsi y'ubutaka. Mwarumvirije ukungene umuhisi Petero Nkurunziza yari yaranyegeje amavarizi n'amasanduka yuzuye inzahabu, ayanyegeza kwa Gaspari Bendahamwe wiwe. Uyu ngo yaratwaye ibanke Bankobu ngaha mu gihugu c'u Burundi, ngo niho yari yagiye aja kuzinyegeza. Bikavugwa ko rero vyumvikana ko atariho honyene yoba yaranyegeje amatunga, hoba hari n'ahandi haciye hanyegezwa amatunga ariko ntihaciye hamenyekana. Ayo matunga akaba yarabandanyije anyegezwa n'abajyango b'umuhisi Petero Nkurunziza. Ngo Ndayishimiye natanga imihoho kuko gutwara igihugu vyaramunaniye. Naho abanywanyi b'umugambwe CNL babandanya kuvuga ko umugambwe CNL ga CNDD-FDD yipfuza kuwusambura. Ivyo ni biriko biragenda bivugwa ngo kuko nkuko Gaston Rwasa yaciye abishikiriza umengo CNDD-FDD yipfuza kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi yonyine, atabandi bantu bafise bavuga ivyiyumviro canke bashikiriza ivyiyumviro bitandukanye n'ivyabo. Bikavugwa ko rero bipfuza gusambura umugambwe wa CNL bivanye nuko ngo ni wo mugambwe ushobora guhangana kuja hariya ugatanga ibitekerezo canke ivyiyumviro bitandukanye n'ivy'umugambwe CNDD-FDD uba washikirije, ni wo ushobora guhangana nabo. Ngo rero kuri ubu ngubu benshi bari mu mabohero, benshi barapfunzwe, baragiye bahagarikwa bagirizwa ko boba barakoze ibidakwiye muri uyo mugambwe. Bamwe bakabagiriza ko bateranye bagakora inama zitarekuriwe n'amategeko, ariko abo bira bugufi bakabona ko ari urwiyerurutso kugira ngo barabe uko basambura umugambwe wa CNL murantunga. Gasa mwari mwumvirije mu minsi yaheze ko bari bateguye umugambi wo kumukura muri uyo mugambwe kugira ngo batezemwo akajagari uyu mugambwe uce usambuka.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama uraca ngaha iburyo urafyona no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru n'ibiganiro dutohoza bize bigushikira umwanya ku mwanya.